bavukanyi bo muri Eglise Vivante aho muri hose ku isi yose, mu nkundire ndababwire nti isabukuru nziza cyane. Aho ishengero ryacu rikwije imyaka 32 rivutse, ryemewe gukora imbere y'amategeko mu gihugu cy'u Burundi, hamarigakwira hirya no hino mu bindi bihugu. Ndavuze nti joyeux anniversaire Eglise Vivante, sikukuu njema Eglise Vivante, happy anniversary Eglise Living Church Eglise Vivante. Nibihe vyiza twinjiyemo. Mbere ko nshishikara kugira ico mvuze, mu nkundire mpikaze mama pastor abaramutse kandi abifurize isabukuru nziza. Kaze mami. Isabukuru nziza Vivante n'abavivante bose aho mukwiye ku isi hose, isabukuru nziza. Ndashima Imana iduhaye kugera kuri uyu munsi. Twabonye Imana muri Vivante kandi n'ubu twiteze kuyibona. Ariko hari ijambo ryampezaga riri muri Filipi igice cya 3 umurongo wa 10 gusa. Ubundi cyose kiraryoshe, ariko uyu murongo wa 10 ngo ndamumenye menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, shushanywe n'urupfu rwiwe. Haleluya. Paulo aryohewe n'ibihe arimo, ariko aza kuvuga ngo ndashaka kumumenya. Bavivante ndabifurije kumumenya. Umenye icyatumye apfa, umenye icyatumye azuka, ubushobozi bwamukuye mu bapfuye. Ubumenye, kuko n'ubumenya uramwizera kwijana. Uramwizera. Bavivante twaramwizeye, twaramubonye, kandi n'ubu turacyamwizera, kandi n'ubu turamubona mu byo turiko turacamo byose. Abari ku isi hose ibyo uri kuracamo, ndakwifurije kumumenya. Isabukuru nziza, umwami Imana abaho umugisha kandi abahe kumumenya. Amen. Amen, amen. Urakoze mami. Najya ijambo dusanga muri Zaburi 100 umurongo wa 4 iravuga ngo mushike mu birimba vyiwe mushima, no mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushemagize izina ryiwe. Iyi sabukuru y'imyaka 32 ihuye n'umwaka w'amarembo yuguruye. Amarembo yaruguruwe niko twabariwe, ariko hari ibanga ritwinjiza mu birimba. Ntugume kw'irembo, winjiye mu birimba. Mu zindi ndimi havuga ngo mwinjiye mu marembo yiwe. Ndakuzaniye urufunguzo, ndakuzaniye kode. Umuvivante wese ahari, wavuke muri Vivante, wabari ubutumwa bwiza na Vivante, bamwe bamaze gushinga amashengero yandi, abandi n'abakozi b'Imana mu hirya no hino mu nzego zitandukanye. Nkundira ndakware nti ubandanye gushima. Vivante kimwe mu bintu Imana yayikoresheje n'ugushima. Yadugije ishimwe, yazanye ikintu ca louange na adoration. Ndabinginze twinjira muri ico gihe, dusubira muri ico gihe gusumvya uko twabikora, bitwinjiza ahandi hantu, dushike mu birimba, ntitugarukire mu birimba gusa, ahubwo no mu nyubakwa zose. Ahandi avuga ngo mu bikari, eka ushike hose. Mwene data, Vivante ishika aho Imana yigeneye. Oh haleluya. Duhimbaje imyaka 32, turiko turaja mu myaka 33. Mukundwa, myaka 33 itwibutsa ko ariho Yesu yapfuye akazuka, indunduro y'igikorwa cyari camuzanye. Vivante ishike kuca Imana yihamagariye, uru rugendo rw'ishimwe ruboneke ku muvivante wese ahari hose. Imana ibahezagire, Imana ibakoresha ivy'ubuhizi. Tumuhimbaze, tumushime kubera iki. Izaburi itavuga ngo yemwe abari mu isi yose muvugirize Uhoraho impundu, musabe Uhoraho munezerewe, muze mu nyonga ziwe muririmba. Mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, niwe yaturemye, natwe turabiwe, turi abantu biwe, turi intama zo mu canya ciwe. Mushike mu birimba vyiwe mushima, no mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushemagize izina ryiwe. Kuko Uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zihoraho ibihe bidashira, kandi ahora ari umwizigirwa.
no gushitsa ibihe byose. Yatubereye Imana nziza, yatubereye umwizigirwa, tumushime. Kandi niyo tutokwibuka n'ivyadukoreye, tumenye ko turabiwe, nta n'umwe yigaba. Tushime izina ryiwe. Vivante mumushime. Ikindi Vivante yakoze ni ubutumwa bwiza. Twe tuzwi mu bikorane binini hirya no hino, kandi n'ubu niko tuzwi. Imana yatwugurira amahanga, turagenda ibihugu hirya no hino, kandi mpembu yera ariko ariyerekana. Ndakwifurije kuvuga ubutumwa bwiza uri wenyene, uvuga ubutumwa bwiza uri kumwe n'abandi. Turabona abandi bihangaga Imana hagurukije, bariko bagendagira ibikorane binini cyane, bavutse muri Eglise Vivante, abandi bakoreshwa mu guhimbaza. Mushishikare muri aya mavuta, nk'uko Imana yahagurukije David Ndaruhutse n'abandi benshi, mubandanye amavuta abandanye gutemba, muhindure amahanga yose abigishwa ba Kristo, mwamamaza ubwami bw'Imana, mwigisha ubwami bw'Imana, kandi mwerekana ubwami bw'Imana. La proclamation du royaume, la formation du royaume, ou l'enseignement du royaume et la démonstration du royaume de Dieu. Aho muri hose. Imana ibahezagire mu banyu no mu byanyu. Murakoze kudutega yombi. Isabukuru nziza. Muragahezagirwa aho muri hose. Aho muri hose. Murakoze cyane. Amen. Kandi amen.